turiko turondera ko abajenama mu makomine abadepite bacu baseruka bumva ko bobo bataje guserukira umugambwe, si umugambwe wabatumye, bavuye mu kibano iwanyu kugira ngo bamenye zijya ngorane mufise. Dushaka ko umudepite wo mu Rumonge yitoza muri Burunga ashobora kuyaga ivy'amafi yo muri Tanganyika, akumva ko amategeko ashobora gukingira ibinyabuzima muri Tanganyika, kuko abanyarumonge ico kiyaga bagifise ko ikimazi kinini. Twifuza ko umuntu yitoza ari mu Rutana, yitoza muri Burunga, amenya ico bisigura ubuzima buri harya, akamenya ko hari ubutare, akibaza ati mbega no hanura iki kugira ngo bwa butare buri mu ntari wacu bushobore kugira ico bumara. Twifuza ejo ko umudepite yitoza mu ntara ya Burunga avuka i Bururi ashobora guseruka agira ati nitubuza abantu guturira imiyonga, turabe ingene borora, turabe ingene igihugu cacu comera neza, abantu batiriwe baronona ibinyabuzima mugabo bakaronka aho baragira. Ivyo akabivuga tuzi ko adafata ingingo, mugabo aje guhanura nk'inamashinga amateka akaza gufasha. Nitwigisha abantu bariko barakora mu Burundi bafise kuva ku myaka 18 bamenye ko dufise régime présidentiel, tudafise régime parlementaire. Ubwenge mumenye iyo tuja, abantu tureke kwibaza ko aya matora abaye hari bitangaza tugiye kujamwo. Turiko turondera iki? Ni kenshi nagiye ndasigura ngaha ngashishoza nkababwira nti ndasavye kuva mu mugambi wacu twiyumvira ico turiko turarondera kwigisha abantu ibi turiko tubibwira abarundi bose, tubicisha mu mbuga ngurukana bumenyi, kuko tuzi ko hari abanyamigambwe benshi cyane bakeneye kuvyumva kiretse twebwe. Igihe abantu baduze ishavu bagira ngo dushaka igihinduka ubunyene, nibamenye amatora tugiyemwo n'amatora y'akarere, mu kurema abantu bagiye mu namashinga amateka bazoshobora kugerageza gusaba leta, kuko leta yo niyikora ibikorwa, niyikoresha amahera y'abanyagihugu mu makori, abashinga amateka bagafasha mu gutora amategeko. Igihe rero twotora abashinga amateka bafise ubuntu, bizotuma bagira bati bangwe naho mu gihugu ciwacu abari mu mareta bataramenya icarico, ko bafise ico bita la redevabilité ku namashinga amateka nayo iserukira umunyagihugu. Ingo twige kumvana ivyo dushaka gushikako. Nico gituma twagize tuti izi kampanye tugiye kugira ntizizosubira kuba amakampanye yo kuza kwereka abantu ko tugira kimwe navuga cagihe ya ma démonstration de force, mugabo dusubiza abantu hasi kugira ngo tugira ama démonstration d'intelligence. Igihugu cacu ntaho kizogera ngo ni kubera abantu berekanye ko bafise ingufu. Umwambiro w'iterambere ni mu mutwe. Duce ubwenge tumenye ivyo turondera, hama dushishoze kugira ngo habone ku mutima ufata izo ngingo.